N'imiburiburi abana 220 b'abakongomani baritezwe kuba bavutse hariya muri site y'impunzi ya Musenyi mu Rutana imbere y'uko uyu mwaka wa 2025 urangiye. Mu gihe Uburundi bwongeye kwakira ku bwinshi izindi mpunzi z'abanyekongo biturutse ku mutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo, Reta y'u Burundi ntiriko iroroherwa mu bijanye no kuzakira no kuzitwararika. Mu makambi atandukanye ziriko zirashikiramwo haribonekeza ibibazo bitandukanye bishingiye ku bijanye n'ubuvuzi, isuku, ibifungurwa n'ibindi. Mu nkuru uno musi tugaruka ku bintu bitanu vyo kumenya kuri uyu murindi w'impunzi z'abanyekongo kazi. Ubwa mbere ni ibitigiri vy'umurengera bitari biherutse kuboneka muri imyaka ya bo. Gushika ejo hasi itariki 17 Higama hari hamaze guharurwa abagera ku bihumbi 90 binjiye mu Burundi. HCR imenyesha ko n'ubu bakibandanye. Kwa 10 Kigarama uyu mwaka nyine wa 2025 umushikiranganje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Edouard Bizimana yari yabwiye iradiyo y'abafaransa RFI ko u Burundi bumaze kwakira impunzi zirenga 30,000 mu minsi 3 gusa y'indwano zikaza. Mu kiringo c'indwi ico gitigiri cavuye cigwiza na gatatu gushika uyu munsi. Ubwa kabiri ibibanza impunzi zishikiramwo biruzuye. Vyose hamwe ni 6. 4 biri mu ntara ya Bujumbura, ibindi 2 biri Burunga. I Bujumbura ivyo bibanza biherereye mu Gatumba, Vugizo, Kansega na Cishemere. I Burunga biri muri komine ya Rumonge, Imakombe na Magara. Byose ico bihuriyeko biri ku mipaka Uburundi buhana na Kongo. Mbere aha umushikiranganje mu vyajejwe hari mu mutekano nitangazo sohoye no musi nyene yasavye ko abo bose baherutse guhungira mu Burundi bagashikira mu miryango, mu ngo z'inshuti n'abagenzi canke bashitse bapanga amazo mu gisagara ca Bujumbura no mu zindi ntara bosubira byihuse muri ivyo bigo vy'imfata kibanza byagenewe kwakira impunzi bitari kure y'umupaka. Umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye yasiguye ko Reta y'u Burundi izoca itegura kubimurira mu bibanza biherereye kure y'igihugu bahunze n'imiburiburi ku birometero 150 nk'uko amategeko mpuzamakungu agenga impunzi abitegekanye. Ubwa gatatu izo mpunzi ntiziriko ziraronka byoroshe ibyankenerwa by'ibanze nk'ubuvuzi, imfungurwa n'ivyo kwifuka. Abagera kuri 50 ubu baza baramaze gufatwa na kolera. Ni mu gihe abandi 80 bajyamye mu bitaro. Aha musanzwe munzi ko kolera ari imwe mu ndwara ziterwa n'isuku rike. Ishirahamwe HCR uyu munsi ryatangaje ko amagara y'impunzi muri rusange ziriko ziva muri Kongo atifashe neza. Muri ivyo bibanza 6 nababwiye zishikiramwo, izo mpunzi zihanzwe cyane no kubura aho baba, ivyo bifuka, ivyo bafungura, amazi meza, utuzu twasugumwe n'ibindi. HCR igabisha ko hamwe atacokorwa mu maguru masha indwara z'ibyaduka zishobora kwiyongera biturutse kuri ubwo bukene bw'ivyankenerwa na mwarijya ikiringo c'imvura kikibandanye. Ubwa kane impunzi z'abanyekongo ziriko zirarondoka ku murindi wo hejuru. Itariki 8 z'ukwezi kw'icumi guheze hariya muri site ya Musenyi mu Rutana hari havutse umubebe agira 100 baharuwe kuva mu kwezi k'8 uyu mwaka nyene. Ishirahamwe Abubef gitaye neza y'ingo n'imiryango risanzwe rifise aho abavyeyi bibarukira muri iyo site byamenyesha ko imbere yuko uyu mwaka urangira hitezwe abana 220. Ico bikoze abaganga bakorana n'iri shirahamwe barakengurukira abo bakenyezi b'impunzi ko bitwararika kwitura abaganga mu gihe baba bibungenza. Yamara ngo rimwe na rimwe barahura n'intambamyi aho bihora bishika umuvyeyi akibarukira bitoroshi kubera ubukene bw'ibitoro bisanzwe bifasha kwatsa maternité. Ntihatomagwa neza ico uwo murindi wo kurondoka w'ubuvako, ariko abatari bake bibaza ko vyoba biterwa n'agashomeri gakunze kwigaragaza kenshi mu masite y'impunzi. Ubwa gatanu aribwo bwa nyuma Reta nabo bifashanya barengewe n'ubwinshi bw'impunzi bagasaba intererano mu buryo bw'amafaranga kugira bashobore kuzita. Kuri uyu wa gatanu ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ubujeje intwaro yo hagati mu gihugu ndetse n'amashirahamwe mpuzamakungu vyakoranye ngo harabirwe hamwe ikibazo c'impunzi zabaye nyinshi mu Burundi ko cifashe. Umushikiranganje Edouard Bizimana avuga ko ikibazo c'impunzi ziva muri Kongo ziza mu Burundi ari igikorwa gikeneye ifashanyo yihuta cyane kugira habe ukugarukira kuri abo bantu. Amakungu, amashirahamwe mpuzamakungu, amashirahamwe yigenga, amadini n'amashengero bihamagarirwa kugira ico bikoze ngo haboneke icofasha izo mpunzi. Afatiye ku bitigiri vy'impunzi bimaze kuja habona, Brigitte Mukanga Eno
aserukira HCR mu Burundi yavuze ko amafaranga akenewe arenga miliyoni 33 z'amadolari y'abanyamerika. Ni mu gihe ngo amafaranga hari ubu atarenga miliyoni 3. HCR imenyesha ko ayo mafaranga yaharuwe ari ayazosahiriza impunzi mu kiringo c'amezi 4, ni ukuvuga kuva ubu muri Kigarama 2025 gushika muri Ntwarante mu mwaka uza wa 2026.